wewe ahariho hose uri kurageragezwa, hariho hose wageragejwe, hariho hose wabaye éprouvé, ndagomba kukibutsa muri kino gitondo ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta cakugerageje na kimwe kitari humaine, kitari ic'abantu, kitari gishobora gushikira abantu. Kuko kenshi umutima w'akagongwe canke kwitera akagongwe canke esprit yo kumva umenga wewe waragowe, kenshi ico kintu kizanana no kwibaza yuko ibiriko biragushikira abandi bitabashikira. Iyo umaze kwibaza mu vyimviro vyawe yuko ibiriko biragushikira ata wundi muntu bishikira, ico gihe utangura kumva yuko wowe uri umuntu wiharije mu bibazo vyawe, wisa mu bibazo vyawe. Donc wewe nturi mu gitigiri c'abantu Imana izi, nturi mu gitigiri c'abantu Imana igirira neza, nturi mu gitigiri c'abantu Imana ikunda. Jewe naragowe. Mwihangane, memoire yacu irabika, ariko kandi ukumva ngo jewe naragowe. Bwira umwicaye uti ibiriko biragushikira n'abandi birabashikira.